bakunzi bacu bakunzi b'urwa B info plus nkunde ndabaramutse ndabahe nikaze makino iganiro cacu cuno musi tugenekezo rya kane ukwezi n'ukwindwi umwaka wa 2025 hamwe ndamusaba cyane abantu bose badukurikirana aho baherereye hose yaba ari mu gihugu ciza cyo Burundi abari mu migani igiye itandukanye harimo Europe, Asia, Amerika bose mvuye ko turamukije cyane murabizi neza mu makuru yacu ko ntabandumwe muri studio bandi kumwe na musanguzi umwadufasha kugira ngo dushobore kurahura ivyinshi mu buryo bwiramvuye rero ntaravuga vyinshi mu nkundi ndamuramutse ndamuhe nikaze makino iganiro bana musanguzi ikaze nigoye kuri B info plus. Yes, turakoze cyane bwana journaliste ndakuramukije reka nce ndamutsa n'abadukurikirana aho bari hose ari abadukurikirana bari hano mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi canke hakujya y'amazi bose turabaramukije tubabwira ko ari abantu bacu natwe turi abantu babo imbere yuko ndagusubiza n'umwanya kugira ngo tubwire ingingo tuza kwisunga mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi nagomba mbanze nipfurize isabato nziza abariko baradukurikirana cyane nkomeza kubatura kakaririmbo igihe nitiriye kindwi akarimbo igihe karirimbwe na MC Benita umuririmbyi w'umurundikazi arimba indirimbo mpimbaza mbere novuga ko asanzwe anahurikiye mu mugwi bita Dushime Music Group kaya karimbo kabisa karamfashije cyane mu bihe narimitiyemwo kandi narabonye ko n'abantu bakakiriye neza benshi kariko karabafasha kumbure ndaragusabe kandi uhave ugashira muri commentaire ya mbere kugira ngo n'abatakaronse bahave bakaronka uyu munsi ndetse nkuko ari ukivuza ugashire no ma group so unkundire kandi nongeye gushimira byimva mutima ndumva ngomba gushimira byimva mutima abantu bagize ikintu bamfasha ubwo ndare mu bihe bitoroshe na n'ubu nkibirimwo cyane nuko badakunda ko tubavuga mu mazina ubundi mba numva nyine bavuga mu mazina mugabo nuko benshi batabikunda by'umwihariko ndashimiye cyane umumama ari hajya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abajya bapapa nyine bari hajya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika uri hariya muri Canada umucuti wacu cyane ari mu gihugu cy'u Rwanda eka n'abari ngaha mu Burundi uri abashoboye kutugerako mu buryo physiquement uri nabo vyagoye bakatwandikira ubutumwa bwo kuduhumuriza abandi nabo bakoresheje uburyo bwabo mu kudufasha kuturonsa udukwi n'amazi ndetse n'amabuji kabisa Imana ibahezagire ibongerereze aho mwakuye kandi bijya mwankoreye muze mubikorere n'abandi cyane gose asante sana bara musisanguzi burya ngo udashima uya mugani bavuga gute ndabizi mu baswahili bavuga ngo abari umukafiri ngo udashima bari umukafiri umukafiri mu kindi twamwita mu Gifaransa ni impure mu kirundi numva kiragoye ikirundi kiri pauvre cyane hari amamo akenye mu kirundi menshi cyane bwana musisanguzi abantu benshi bagumye badusaba amakuru karavuga ku mirongo rugamba ariko kubona kuva kare tutari bwabaha amakuru nuko muri akanya tuyabahe yose mu buryo kandi bwiramvuye mu nkundi tuza gusimbira hakujya ya Kanyaru aho president nyine cyubahiro mukuru w'igihugu cy'u Rwanda president Paul Kagame yasoboye kuboneka kuri no munsi nyuma y'igihe kinini abenshi bavuga ko yoba yarapfuye abandi bavuga ko yoba yakitswe n'amagara ariko no munsi yeretse abanditsi n'abamenyesha makuru ndetse bagira ivyo bayaze bitari bike cyane rero ni ikintu ciza cyane kumva umuntu bari ko barabika yasubiye kugaruka ubu nubwo benshi bariko baravuga ngo yazutse si ivyo gusa turaza kuyaga kubijanye n'amakuru ariko aravugwa igiturire iko no bivuga igiturire abawazarendo baba barahawe ku munsi wejo birangira ico giturire bakiriye ivyakurikiye ntavyo turamenya umusisanguza ko dufasha tubwire ico giturire caje kiva ndetse n'ungene abawazarendo bashoboye kugikoresha turaza gusimbira no ko kirobera igishasha kiyo kiravuga ko gishobora kuvuka umwanya n'umwanya bifashijwemo numwe mu bategetsi bazo batwara igihugu cyo Burundi bituro bigaruka ko mu buryo bwirambe twaza gusimbira muri warekari naho hari bidasanzwe aho amakuru duvise amakuru novuga yuko amakuru yizewe hari abasirikare ba M23 bariko bararundwa ahantu ndetse n'ibigwanisho bikomakomeye turaza kubisisangura mu buryo bwiramvuye kugira ngo mushobore kumenya ivyinshi bigiye bitandukanye ubu tunavugana amakuru dufise nuko abatwigwaneho canke
buriya bwoko bw'abanyamurenge nyamba atari umuryango w'abanyamurenge umusango za kunkosora sinzi kubitandukanya neza yuko bashobora kuba biciyemo kabiri hakaba hariho umugwi cyangwa umuhari umushasha wavutse kugira ngo ushobore kugwanya aba batwigwaneho. Amakuru ni menshi, reka mudukundire tuyace ku mayange. Nyuma yo kuba cyo ku mayange twaza kubabwira n'ikijanye n'abasirikare ba RDF cyangwa ba M23 boba bararungitswe aba mu bice bigiye bitandukanye kugira ngo bikunde baze guhangana n'abawazana canke n'izingabo z'u Burundi. Muga amakuru dufise nuko baba buri wirengero ibi turega koko mu buryo bwiramvuye. Bwana Musanguzi nongeye kuguha ikaze makino kiganiro utubwire mu majambo make umakure muri make kugira ngo abantu bacu nitubarande. Reka dukoresha umwanya muto mugabo ndagusabe urabona ko dufise ingingo zitandatu tumba kuganirako uze uramfasha ubonye ngiye guteba ku ngingo uca unkwega kugira tuje mu yindi bikunde amakuru yose dushobore kuyashikiriza abadukurikirana. So bona journaliste n'abadukurikirana nakomeje kuvuga ni President Paul Kagame ntabwo yapfuye cyane gose narabivuze cyane hamwe imbere ndibuka ko wigeze no kumbaza ati none wewe woba uri umuvugishwa canke woba werekwa ndavuga ati no jewe sinerekwa kandi sindi n'umuvugishwa. Impamvu ntigera nemeza yuko President Paul Kagame yoba yarapfuye zari impamvu zibiri. Impamvu ya mbere navuze ni yuko nta gwego na rumwe rwari rujejwe gutangaza yuko President Paul Kagame yoba yapfuye rwigeze rugira ikintu rushikiriza nta na rumwe. Iyo ari impamvu ya mbere yatumye mvuga yuko President Paul Kagame atapfuye agihari. Impamvu ya kabiri ni yuko ntibwari ubwa mbere President Paul Kagame anyitse nka soro mu gitanga abori wirengero. Ni ibintu by'amabyisubirije bene natanze n'imbono yanje ndetse naho urije ko n'abasanguzi batari bake buriya uyu mwubaho w'igihugu cy'u Rwanda President Paul Kagame iyo anyitse kenshi abagiye guplanifia imigambi rikamuvuge igayitse mu karere k'ibiyaga bigari cyane gose. Hari uwavuze ngo umukabona President Paul Kagame asubiye kwa Parisa mwitege yuko tugomba tubure umuperezida umwe canke babiri mu karere kuko baramazi kumumenyera yuko ni kamere yiwe kudisparesa makagaruka ni ibintu kuri we by'amavyabaye. Mugabo anyikurukana ikindi kintu kandi kibi. So rero Kagame haravuzwe amajambo menshi yuko yoba yari yagwaye atwagwa mu Budagi kwivuza. Amakuru yaravuze mu buryo bwinshi butandukanye aho mbere n'abasesanguzi magingo aya hari ibindi bintu batanguye kuvuga kwigaragaza President Paul Kagame sivyo. President Paul Kagame ikintu ngiye kuvuga ko kiriko kiravugisha abantu benshi ni kibazo bamubajije bona journaliste aho bamubaza kubijanye n'amasezerano leta yiwe yagiranye na leta ya Kongo bagarikiwe na leta zunze ubumwe za Amerika. Kagame yaciye yishura akabigatwirwa nk'akeje bwana Musanguzi uwe yaciye yishura uburyo President Tshisekedi Chilombo yagiye ku butegetsi. Bisigura jewe ngaha ndi reserve sinza kuvuga ko byinshi kumbure ashobora kuba tatawe ikibazo yari yabajijwe peut-être mugabo ugiye kuraba umuntu umwe bankujya kubazwa ivyerekeye amasezerano agaca yishura uburyo undi mu president agiye ku butegetsi bigaragaza ubwa mbere yuko mu mutwi wiwe ameze neza. Sindi ko nabakata ameze neza ahubwo mu mutwi wiwe aguma abona Chilombo cyane gose. Ndumva sinzi ko byo bimugwaje mu mutwe sinzi yuko aribyo bimuragishinga gusa iki ni ikintu cyerekana yuko aguma arota Chilombo nta kindi. So usibye ko rero abasesanguzi bagenzanje benshi bo bavuze bati même si yagaragaye birabonekana yuko ubwenge bwiwe bwo bwarononekaye ntabwo buraja ku gihe kumbure bitewe n'ubugwaye yaramazemo iminsi. Abandi bati ashobora ko ari imiti bamuteye yoba yaramugiriye nabi. Abandi bati ashobora no ko ari imyaka imurega. Ibi vyose ni ibintu umuntu ashobora kuba yoha
amahirwe kuko urinze ubona umuntu yikoreye igihugu reka mvuge nk'u Rwanda gisanzwe kirimo amakimbirane atandukanye isi yose ubu iriko iravuga u Rwanda reka mvuge mu mafuti u Rwanda rukomeje gukora muri Kongo ibi na biriya kuba ubwenge bwiwe bwotosekara ni ibintu je novuga ko ari ibintu bisanzwe cyane usibye uko cyo n'igitutsi kuvuga yuko umwubaha nk'ujye ubwenge bwiwe bwatosekaye tuvuga ibyo tuba turiko turabonesha amaso ibyo byatugaragariye rero President Paul Kagame yagaragaye aho yariko arakoresha reka mvuge conference de presse mu karere bita Rusororo ni kuri permanence nationale ya FPR inkotanyi kabisa iyo conference yayikoresheje abanditsi n'abamenyesha makuru aho bariko baramubaza ibibazo bimwe n'ibindi kandi ndavuga ko ari conference yamaze umwanya utari muto yego asansa na bwana Musanguzi naye navuze yuko tudategeza guteba kuri po iyi cankiriya kubera ko dufise amapo menshi twomba kuganira ko bwana Musanguzi hari inkuru ikiravugwa cyane yuko abawazarende babongiye guhabwa inoti ijya mbere barahawe inoti barayijya baranka kurikura kandi amakuru dufise nuko bongiye guhabwa indi noti kugira ngo bikunde barikure ariko ngo iyo noti nayo bisa nuko bayiriye mbega ubivuga ko hari ico biziko abona journaliste iyi nkuru nayironse kandi mu byukuri naganiriye n'abawazarendo batari bake ndababaza yuko tubari za nkuru zo gushikuza z'ibihuwa n'ibiki ukuri nuko uyu mugabo Kabila Joseph Kabila akomeje kwaya amafaranga yiwe kabisa yakomeje kwandarika ubutunzi afise mu kubuhereza bamwe n'abandi kugira ngo bikunde ashobore guhonyora mu gisagara ca Uvira kize no kumuha kubandanya mu bindi bice bitandukanye kubera yuko yarabaye bloqué mu buryo bwose kubera igisagara ca Uvira kitarava mu nzira so abantu bashobora kwibaza yuko ubwo wari ubwa kabiri uyu mwubaho atanze amafaranga yahereza abazarendo ariko si ubwa kabiri n'ibiheta byinshi yagiye atanga amafaranga hariho abayajya ntibanashobore no kujya ku mamedia bavuga ati twe twari amafaranga yiwe bakayajya kakaba kamizwe n'ingoma bwana journalist hari n'ukuri no kubwira nuko kenshi tutaba tugomba kuza turashira ukuri kose hano kuri zino mbuga mugabo je ndazi yuko hariho abawazarendo bari amafaranga ya Kabila hama bashaka gukora ibyo Kabila yabasavye aba bawazarendo ubu baraboshwe barafunzwe nukuvuga principe y'abawazarendo ivuga gute amafaranga Kabila duha cyangwa amafaranga u Rwanda ruduha ni mu mitungo yacu baduhayemwo baba bariko baradusubiza ivyacu reka tuyage hama ivyifuzo vyabo twebwe ntavyo tubakorera kubera yuko ajya n'amafaranga yacu bariko baratugarukanako kutayajya n'icaha twebwe abawazarendo twoba dukoze kuko ni vyacu kizira gusa yuko aduha amafaranga yiwe ngo tuyajye hama duheze tumuhereze ubudongo bw'abadata erega ajya amafaranga yakuye mu budongo bw'abase wabo bo bagukubwira bati rero n'amafaranga yavuye mu budongo bw'abasokuru kandi rero ubwo ayo mafaranga nayo iwacu reka tuyajye kandi tuzoguma tuyajya mugabo ibyo twifuza ko ntazopfa bironse so ibiki rero ni kimwe mu bintu byerekana yuko uyu Kabila nabo bari kumwe bari determine cyane gose abantu bariko bihenda bibaza yuko M23 iri ku musozo wapi nibacire birarura iracabandanya M23 iri ku ntumbero bari determine cyane nukuvuga umuti wo kubashira ku musozo nukubarasa bimwe bikomeye kwibaza yuko M23 ngo kubera ibiganiro cyangwa utundi tunaturiya tudafashe tuzotuma basubira inyuma nukwihenda kabisa nigikunda niyo mpamvu rero n'aba wazarendo bakenyeye ziragoma cyane gose bakenyeye kuko urabona Kabila yamaze kubona yuko inzitizi ubu ahantu ziri ni wazarendo
nawe ntahengeshanya kuba amafaranga yarabonye yuko haraho yatanze akaribwa bikaba imfagusa arabona yuko haraho yatanze aba yahaye basa nkaho bagomba kumukorera ivyo yabasabye mugabo babura inguvu acaguma yihenda yibaza yuko kumbure azoshikira abojya amafaranga hama bafise n'inguvu bakakimukorera so reka ncangirwa ko abona ikindi kintu bwana journaliste nibutse mu misi yahera haravuzwe cyane yuko uyu generale waba wazalendo William Amuri Yakutumba yuko yoba yari ivyunguka bya Kabila bica bimutuma atagishobora kuja ku mafro iki kintu ngoma nakivuge ko mwanya mutumba barire amusanzwe uyu William Yakutumba general waba wazalendo ntakiri ku rwego rw'abo wazalendo bigira abagenero kubera yuko baronse aba wazalendo 5-10 na Kalashnikov imwe canke zibiri no uyu aramaze kuba rekoni au niveau national n'igihugu cha Congo donc ubu Yakutumba ni umuplanificateur biragoye rero kubona umuplanificateur ari kuri front cyane gose biragoye je ndahamya yuko nka hamwe uyu Yakutumba yoja kuri front aba M23 na RDF bakamenya yuko bari kuri front bogwana za ntambara zo kwiyahura kugira ngo bamumese so niyo mpamvu bona journaliste ibitangazamakuru bitandukanye byashoboye kuvuga yuko Yakutumba yari ivyunguka bya Kabila hama ntiyasubira kugira iki kuja kuri front so aba muntu yobahereza raison parce que kubona mu misi intambara zigitangura haguma havugwa ngo wazalendo irongowe na William Yakutumba bakoze ibi nibi ahanaha mugabo uyu munsi bakaba batariko barababona abavugwa muri bicanke biriya so kumva yuko bofonda inkuru yuko yari ivyunguka bya Kabila ntabe yo bakija ku mafro umuntu yobatahura gato kubera yuko n'abawazalendo ubwabo ntibaratahura amabanga ubu ajeje très bien so niyo mpamvu nashimye rero kuza kuri kino bivuze iki Kabila ntabwo ahesha ntabwo arota ashira inko hasi so iki umbabarire ndaza kugitera ku musumari neza nitwagaruka kuri kino cyabano ba RDF baburi birengero cyane gose ahubwo twashene bwana musangozi ku munsi wejo twarababwiye ibijanye n'abasirikare bavanywe muri Goma bajanwa Bukavu hama berekeza mu manzo biyo bitandukanye kugira ngo bikunde baje guhangana n'ingabo z'u Burundi n'ingabo za wazalendo basanzwe bari muri Ruvunge na Uvira ariko amakuru dufise kano kanya avuga ko hari abasirikare bamwe muri bo baburi wirengero mbega vyo ayo makuru wayarose kuko biriko biravugwa yuko hariho n'ibigwanisho bagiye barata biriko biratogwa mbega ayo makuru wewe yavuga kwiki bona journaliste hari ikintu ngomba ndakumenyeshe ndanakimenyesha n'abadukurikirana aho bari hose sivyo d'abord ayo makuru nayukuri sayo gushikuza sayo kinyoma hariho abagwanyi bitwa aba M23 baburiwe irengero iyo tuvuze ko buri gwirengero abantu bashobora kwibaza ngo bishwe ngo bashimuswe voilà no aba turiko tuvuga baburi wirengero nukuvuga biripotinze sivyo kubirindiro by'aba wazalendo abandi nabo ntibarashobora kuronka birindiro biripotingamwo uti impamvu ni yihe bona journaliste iyo tuvuze ngo RDF benshi twumva ngo ni gisirikare ca leta y'u Rwanda niko benshi bavyumva kandi natwe niko duha tuvuga iyo tuvuze ngo RDF gisirikare ca leta y'u Rwanda mugabo ndashaka abantu muri kumadukurikirana mumenye yuko RDF ntabwo ari gisirikare ca leta y'u Rwanda ni gisirikare ca leta sivyo cyande ca leta yihe nivyo ngomba gusigurire bana nkamwe vyoshika uyu munsi President Paul Kagame n'abakiyoboye igihugu cy'u Rwanda RDF nizo bikivugwa mu Rwanda sivyo ibi uza kumariza ze muri commentaire none tuvuga yuko yitiriga u Rwanda atari yo Rwanda hinge niyo ngomba kuza nkamwe vyoshika uyu munsi
Kagame Perezida Paul Kagame n'abakirongoye leta y'u Rwanda igisirikare cy'u Rwanda ntikizoba cyitwa RDF. So RDF ni igisirikare reka ndacite aba Oxida abanyamerika n'ibihugu vya Burayi cyashize mu karere k'ibiyaga bigari kugira ngo gishobore kugumiza Afrika mu bukoroni. Akakana nashaka mukumve mu bukoroni, sivyo? RDF ni gisirikare abanyamerika n'ibihugu bimwe bimwe vya Burayi bashize muri Afrika hano mu karere kugira ngo gishobore kugumiza Afrika mu bukoroni, sivyo? Hariho imigambi myinshi bona journaliste iri kirakwereka mu bihugu bitandukanye vya Afrika. N'Uburundi burimwo, Tanzania irimwo, n'ibihugu nka byose, sivyo? Imigambi iri kirakogwa na RDF. Ibi ni ibintu abantu batazi, sivyo? Sinzi ko ushobora kumfasha ukansigurira impamvu igisirikare cy'u Rwanda kiriko kiradestabiliza Kongo. Ucuga kunsigurira impamvu igisirikare cy'u Rwanda kijya kudestabiliza Tanzania. Ucusigurira n'impamvu igisirikare cy'u Rwanda nyene kidestabiliza bijya bihugu vya Zambia, Namibia, za Afrika y'Epfo, urabye igihugu cy'u Rwanda ngene kimeze n'Uburundi bose, sivyo? Urabe n'ingene Afrika y'Epfo yubatse. Igihugu cy'u Rwanda kiyumvisha yuko cyohangana Afrika y'Epfo. Mu gusotorana kigiza amaboko acuza kunyumvisha yuko RDF ari gisirikare cy'u Rwanda. Negative. Iki kwera ko tutagitora umwanya bwana musesanguza umwanya ni muto kumbetegera ko yes nkundire iki utegura ikiganiro bona journaliste kuri RDF ndakwereka amateka ya RDF mu karere ka Afrika, ndakwereka impamvu bona journaliste iyi M23 itarota ihagarika intambara. So ndatangazwa n'abantu bakomeje kuvuga ngo M23 iri ku musozo byawapi bamaze imyaka 10 bariko barategura iyi ntambara. So wibaza yuko kumanika ibigwanisho canke iki byokwizana uko muri dize bamaze bategura bada baraplanifie plan A plan B gushika kuri Z, kuri plan Z. Niyo mpamvu rero batabarashe sanses ntibashobora kumanika ntigikunda intambara barayiteguriye neza. Niyo mpamvu wocu utahura yuko rubona journaliste RDF si igisirikare cya leta y'u Rwanda kabisa. Bwana musesanguzi tuma kuri ngo twayivuze dusimbire ngaha mu gihugu cyacu cyiza cyo Burundi tuve mu buseruko bwa Kongo. Hariko haravugwa amajambo menshi yuko bariko haravuka ikiroberi gishasha kitangojwe n'abarundi basanzwe barahungiye mu gihugu cy'Ububirigi, ndetse muri bo harimwe abahoze arabarongoye igihugu cyacu cyiza cyo Burundi. Mbega ivyo byo bivuga ku iki mu gihe hari abantu mu ndongozi z'u Burundi bariko barategura gutera ubutegetsi buhari ubu tuvugana? Bona journaliste uyu Frederic bamvuga inyumvira nibazi kari ushatse kuvuga ku majambo ashoboye gushikiriza yahoze ari icegera cy'umukuru w'igihugu kuva mu mwaka w'1998 gushika mu mwaka w'2001 nimba ntihenze yahoze ari icegera cy'umukuru w'igihugu, sivyo? Uyu arazi neza amateka y'igihugu cy'u Burundi, sivyo? Kandi ndahamya neza yuko bijya yavuze kumburengira ngo yahembye imivinyu bwana journaliste yarahaze arazi neza yuko ikirobere mu Burundi ntigikunda, sivyo? Usibye gusa ko kumbure bakeneye gutanga ibimazi ku bana b'igihugu abo bahendesha burya bufaranga bw'abakoroni babahaye ngo babashire mu biroberi kugira ngo bahindure bimwe n'ibindi. Si no mu Burundi gufata igihugu biragoye, sivyo? Dushake tuje muri kahise. Pardon. Iyi CNDD-FDD aba barongoye igihugu cy'u Burundi uyu munsi bagwanye imyaka ingahe? Imyaka itari mike gusa ntiyabaye. Nakiye gace wigeze kumva bigaruriye? Nta nakama. Tuje kuri parepeutu FNL byagenze gute? Baragwaye imyaka myinshi, sivyo? Nakaye gace bigeze bigarurira? Nta nakama. Negative. So bivuze ngo
kuba worema ikiroberi umuhari w'abagwana mu Burundi nikiba ufise mu mutwe yuko ugomba guhirika ubutegetsi nukuvuga kurasa ku buryo urasa kabisa ugafata igihugu ntibikunda kumbure bajya barugereka cyangwa abakoroni bashobora kuba bariko barabahenda bariko barabashuka bakabereka yuko muri Kongo na M23 twarayifashije ishobora kwigarurira Kivu ishobora nako kwigarurira Bukavu za Goma n'ubuce butandukanye bwo babona sumba banashaka uburinganire bw'igihugu cy'u Burundi bakabereka yuko bashobora kubasupportinga kugira ngo bashobore kuza kurasa mu Burundi bakureho amatwarire ya CNDD-FDD bo ivyo birashoboka kugiye kuraba mu majambo Frederic bamvuga inyumvira yivugiye yavuze yuko bo yitwaje ngo bagomba kugarura igihugu kuko iyo kiriko kiraja ngo si heza akitwaza kandi yuko ngo n'amatora aheruka kuba y'abashinga amateka n'aba nuko amatora yes ko yoba yaranzwe n'utunenge atumwe n'utundi dutandukanye sivyo nibaza yuko nimba amatora yoba yaranzwe n'utunenge tumwe n'utundi inzira y'umuheto siyo yoza gukosora utya tunenge twaranzwe mu matora ariko bana musanguza ibintu bivuga ko tugeranje gukomparinga CNDD-FDD kiri mu ishamba yararoseho yestara muri Kongo yari yestara yo muri Tanzania yari yestara ariko no munsi igiye ikiroberi gishasha gishobora kuja kwiyestara muri Kongo bagahuramo n'ingabo z'u Burundi Tanzania nayo ishobora kubaho umwanya bana journaliste niyo mpamvu ikiroberi bavuze ko kikigoye nitundarondogo twe gose sivyo nitundarondogo twe gose kuva 2015 hariho umuhari wagiye mwishamba nkuko bamvuga inyumva yakabwanga agomba arondere ugwaruka arushira hamwe aruha inkoho ruze kurasa igihugu sivyo none abagiye mu ishamba 2015 nigiki bakoze bamaze gukora myaka 10 usivye kuza bakubira bene gihugu bakabarasa za Gatumba baremere ko babishe bakaza kubira bene gihugu bakabarasa za Bubanza sivyo ikindi bakoze nigiki ahantu president bani bahazi ntibagendanye nawe kubera ko batomusangikirire bakamurasa ari ibintu badashoboye so niyo mpamvu je numvise ngo hagomba habeho umuhari w'abaroberi je bwa mbere ngirira ubwo habene gihugu sivyo kuko bajya bibereye mu Bubirigi ntazoza ngo nafate no muyo tujya mutama nta nuwo nashobora sivyo nta numwana we azoshiramwo nta numwishwa wiwe nta numwuzukuru azorondera abana b'abarundi hama bahendesha ubufaranga butanafashe abaroge mu mutwe n'amajambo atagira akamaro hama abana b'abarundi jina bise ko batanga kwikimazi juste sivyo ese izo nguvu avuga yohereza abo bana katazihaye reditabara ibaze vraiment kandi bafadikana ibi ari karavuga ntaho bitandukaniye n'ibya reditabara katabahaye zino nguvu reditabara azizi nkoho abahe buno bushobozi baze guhindura amatwarire nibikunda na reditabara nta kindi ntaco batakoze na nubu ntaco batari ko barakora baranemeye bambara idrapo ya M23 bambara idrapo yatwigwaneho nukuvuga imihari yose ikiragwana mu karere k'ibiyaga bigari irede tabara yaremeye yambara umwambaro wayo yifadikanya nayo kugira bikunde babaherekeze baze mu Burundi ntibirakunda none uyu musaza bamvuga inyumvira abwo ari ikintu cyanjoheye Frodebu yaciye ikora Frodebu umugambwe asanzwe akomokako bavuze bati ibi vyiyumviro vy'umutama ashobora kuba yashaje ntadusazire nabi twebwe turamukuye mu mugambwe wacu turamwirukanye kabisa kugira habashatse kwerekana yuko badashigikiranye nawe nukuvuga ibi bamvuga inyumvire yavuze Frodebo yavuze ati ibi twebwe ntiturimwo ntitumushigikiye nimba ubutungane bumukurikirana ntibukurikirana umugambwe wacu bamukurikirane ku gatwe kiwe twebwe inzira y'umuheto nka Frodebu ntituyemera nta nabuke nukuvuga Frodebu irabona neza yuko inzira y'umuheto idakunda mu Burundi uyu musaza rero
afise ibindi bintu yishimirije cyane gose. Bwana Musanguzi, tumakura turangiza n'amakuru yacu, turafise amakuru avuga yuko muri Nord Kivu hariya muri Warekari hoba hariko hararundwa ingabo za M23 na RDF hamwe n'ibigwanisho vyinshi. Kumbura ayo makuru ushobora kuba wayamenye ukayatubwira neza na neza ikibanza bariko bararundwamwo ndetse na target baba bafise kugira ngo bashobore guhangana n'aba FARDC basanzwe bari muri bijya bibanza. Yes, bona journaliste, ni bimwe navuga. Ego. M23 yaripanze kabisa. Baripanze mu buryo bwose. Ni bimwe nkunda kuvuga muri politique ni jeu d'intérêt. Jeu d'intérêt. Sivyo? Yeah. Ni jeu d'intérêt nta kimwe. So none nkuvuga ibaza ko iyi M23 nakaronda guhaye. M23 yorondera abarusiya. Nakarorero kababwira ati mwebwe rero twebwe ni mudufashe nitwashikira igihugu turabaho butare. Waza ko Burusiya butokwemera. Bwo kwemeranye. Ni jeu d'intérêt. So bivuze ngo rero abasirikare baguma barunda ntibababura. Ego. Ariko kandi n'ababavako nabo nyene ntibabura. Bivuze iki? Hariho point mbabare nta kubise ku musumari bamwe bakugwa irumangabo baburiwe irengero sinagubise ko umusumari waciye unciramwo reka ndakize ko imbere yuko ngaruka kuri kino cawarikare sivyo bano bajene bona journaliste hari ababuriwe irengero franchement biripotinze kubera iki baramaze gutahura yuko ivyo babatwariye mu gisirikare ntabwo ariyo realite y'ibiri ku rubuga rw'intambara sivyo hariho c'est vrai abagenda mu kiruberi volontairement kubera ko babereka yuko bagomba guhindura amatware ya Tshisekedi sivyo mugabo bamaze kwinjirayo baza gusanga ivyo M23 ikora ahubwo ni bibi cyane gusumba niyo Tshisekedi akora ba prefera ko babo kwigumira kwa Tshisekedi nimo nkunda kuvuga yuko akarimi kakuresha siko kakurongora wapi aba rero bamwe muri bo baciye bagira iki biripoting baje gusaba ikigongo abandi nabo ni muri babandi bafatwa ku nguvu mu bisagara vya Goma na Bukavu za Warikare n'ahandi bakabatoragura bakabatwara mu kiroberi ku nguvu kugira bacungura gatwe kabo baraciye bugufi barakora imyimenyerezo ya gisirikare baraheza barasohogwa voilà que kuva ku munsi wa hirya yejo bakuwe Rumangabo bashikanwa Bukavu bakuwe Bukavu bambikwa imyambaro ya gisirikare nuko bambuwe imyambaro ya tenue d'exercice bambikwa tenue de combat bakiva muri Bukavu berekeza ndabite ku champ de bataille baciye bakora wa mwambaro batangaho n'inkoho barigiye nukuvuga ababuriwe irengero basize inkoho ngabo ntibiripotinze barahunze mugabo bari habagiye batwaye ibigwanisho n'imyambaro bari reportinga bavuga twego twaramaze kubakondane kuba abasirikare wazarende ni mutwakire twebwe turaje gufashanya namwe ubu nitukiye abasivile nitugomba gusubira mu mihana badufashije baradutoje yes baradutojeje so bivuze ngo rero na rujya gwaruka ruri mu bisagara vya Goma na Bukavu bagitogwa ku nguvu ndahamya yuko benshi bariko boroha kuja mu kiroberi non pas parce que bikunze kugira ngo bacungure agatwe kabo kandi na benshi muri bajya ndazi neza yuko batazoguma arabagwanye cyane gose bazotwagwa ku rubuga rw'intambara nabo biripoting abandi nabo bariko barahara abandi badeserte yes bariko barahunguka yes so rero so ibi rero byo kumva ko muri Warikare wanashakane muri Kibati niho M23 ikomeje kugwiza ingabo n'ibigwanisho n'ibikoresho bya gisirikare bakomeje kanagire kwagwiza ibirindiro byabo umugambi ni wa wundi nukutava kurizima so ndashobora no kuvuga yuko wanashaka hoba harimo nko gusamaza n'abantu city bien kuko muri kano kanya ingwara ya M23 na RDF ni gisagara cha Uvira rofete yuko rero bariko barashira ingabo hano muri Warikare neza na neza muri Kibati ni muntu mbere kugira ngo bashobore kuguma
basekiriza bwa butere bariko bariba no kugwiza novuga yandi masantre bashobora kwimbamwo ubutere butandukanye mugabo inguvu nyinshi amaplan yabo abateknisie b'intambara ba RDF na M23 ubu bariko baracapa amaplan ingene bashobora kwigaruka igisagara ca Uvira target ni Uvira reka ncengirwa ko ahubwo mbwira badukurikirana yuko Uvira itekanye Uvira imeze bien nta kidasanzwe kidahari usivye ko bakomeje gutoragura abamaneko abamaneko kabisa bakomeje gutoragurwa uku na kuriya hatandukanye ahubwo hari umuwazarendo twavuganye kare nane bagiye kumutasha yambwe ati je no gukora ikiganiro ntashe reka ndamutashe bwana uri ngaho muri Ruvunge uwo yashimye ingingo leta Burundi yakoze yuko nako yafashe yuko umuntu w'umukongomani wese canke umurundi azoza avuye muri Kongo haba Goma canke Bukavu afise passeport iriko ikidodo ca M23 uwo azokogwe ko amatohoza yimbitse cane gose iki kabisa abakongomani baragishima kandi n'umugambi mwiza wo kugira ngo bashobore kugabanura aba infiltre ba M23 mu Burundi bien sûr no muri Uvira kuko ubu benshi bariko biyumvira ko boza baca mu Rwanda bakaza mu Burundi hama bagaca binjirana ku mupaka wa Uvira binjiye muri Kongo nukuvuga bazungurutse bavuye Goma canke Bukavu canke barikare banashaka bagiye mu Rwanda bace binjira Tanzania binjiye mu Burundi kugira ngo baze gushika muri Uvira so yingingo rero nyene icubahiro yafashe ni ingingo ikomeye cyane gose ujya nimbonera kure ibi yabiboneye kure cyane acha rafata ingingo yihuse kugira ngo bashobore kugabanura umurindi w'aba infiltre bariko binjira mu Burundi no mu gihugu ca Kongo neza neza hano mu gisagara ca Uvira asasana bwana musangozi mukurangiza ino nkuru yacu no mugoroba nuko twobabwira canke yuko hariko haravugwa amakuru yuko aba batwigwaneho baza baronse umukeba ubu mu Minembwe hashobora kuba havutse undi muhari uri kuragwanya tuziti inyeshamba cyane bajya batwigwana inyeshamba ubu zarabaye inyeshamba bajya abanyeshamba za twigwane mbega bwana musangozi ibi bintu bitahura gute kumva hari ikindi kirobere cyavutse kigomba kugwanya aba batwigwaneho bihuje n'umuhari wa M23 kuba rero bwana journaliste hariho abarindutse bagatsinda ubwoba bakemera kwisokora muri twigwaneho ahubwo bakare mu wundi mugwi wo kugwanya twigwaneho ikintu gihambaye cyane gose novuga yuko bagiye kuba abacunguzi babamwe bo muri twigwaneho nyene akuko ubundi twigwaneho yari kwirakubitirwa hamwe baba bavyumva baba batavyumva le fait gusa kwitwa mu twigwaneho nukuvuga bari muri danger hariko havugwa byinshi yuko iyo bari Pacifique Masunzu uyo yagiye mu mohe bamwe nabandi kugira ngo baforumire kino gisirikare yes bava nyuma ya twigwaneho hariko havugwa byinshi ko bariho abanyamurenge bari muri diaspora boba basabye batavyumva kuvamo ngo bakore igisirikare cabo kugira ngo yes bagume kuntumbera twigwaneho ya mbere ni bimwe n'ibindi biko ravugwa mugabe icingenzi nuko hari abaho reka mugaba bahoze muri twigwaneho arabagwanyi bamaze kubona yuko bari mu buzimire basokoye ico nico kintu uvuga gihambaye cyane cyakoretse mbere no nabatera n'intege cyane gose nabatera intege kuko le fait ko bashoboye kwirotira hajya nizere yuko baca baterera intambuko baze kwiripotinga kuri FRDC kugira ngo FRDC ntizozira bitiranya n'abatwigwaneho cyane gose bona musisanguzi twayaze vyinshi ariko nizere yuko abantu bashoboye kubitahura mu buryo bw'imitsi kandi ndagize ndagushimira cyane urakoze cyane bwana journaliste nanje ndagushimiye reka dushimire kandi by'umwihariko abadukurikiranya aho bari hose cyane gose simbure kandi kubipfuriza isabato nziza cyane gose kandi ndabasezere ndabifuriza kugira isabato nziza nko musisanguza yivuze nizere yuko tuzongera guhurira mu bindi biganiro ndagize ndabifuriza ijoro ryiza merci